Bakunzi ba televiziyo Isanganiro ndabaramukije ndabaha ikaze muri ano makuru havugwa muri migwi kirundi twabateguriye nayo akaza kubagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Umushikiranganje mu vyo hajejwe harimwo ugwaruka ahamagarira ugwaruka mu tandukane bwago kwitoza mu matora y'ugwego rukuru rw'ugwaruka kuri no wa mbere rero hakaba hashizwe ahabona umugwi uzotunganya ayo matora mu gisata c'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka ngo kugira ishira hamwe ryemererwe gucukura ubutare bizobanza gukurikiza ibisabwa na leta. Ivyo bikaba vyashikirijwe no mu shikiranganje ubutare n'agataka mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa mbere umwanya muto idonido y'ano makuru. Dasiwe kwa ikaze muri ano makuru. Ubumwe abarundi bafise ku Mana ngo nibwo buriko bwubaka abarundi mitima. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa mbere mu misa yo gutanguza igisabisho co kurangiza umwaka. Umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiye yamenyesheje ko abakuru n'abato bose arabasuku b'Imana. Idonido na Oda Ndayishimiye. Mu nkuka y'imisa yo gutanguza igisabisho co kurangiza umwaka yabereye ku kirimba ca Bikira Mariya Gikungu, umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiye yamenyesheje ko kwisabakuru n'abato arabasuku b'Imana. Imuruko kwendera rero duca tumenya ko twebwe twese kuri iyi si abakuru n'abato turabasuku batumwe n'Imana kuri iyi si ngo bakorere Imana ngashebuja wabo mu gukunda no mu gutunganiriza zina muntu wese uko yaremanywe iteka ry'Imana. Gukunda no gukorera zina muntu wese umwimbu Imana igomba yuko twoza tugakenguruka twoza tugashikaho kandi tugakenguruka ni umwimbu nyabuna ujanye n'uko twaraje kubahiriza ya mabwirizwa y'Imana kuko urenze rwose amabwirizwa y'Imana nawe wojaho ugatambuka karika harimo umuntu wabagiriye nabi kandi nawe muri ico kiringa barikararira kandi ari amaboko yiwe agana ku Mana. Nico bituma n'ivyo byose kugira ngo uje gutanga kugira ngo ukenguruke irabigira Imana. Mu bisabisho rusangi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba Imana ko abarundi bokomeza ubumwe. Ayo masengesho yatangujwe n'iyo nkuka ya misa akaba azomara imisi 5. Nkuko nabibabwiye mu ntango y'ano makuru, umugwi ujejwe gutunganya amatora y'ugwego rukuru rw'ugwaruka washizwe ahabona n'ubushikiranganje bujejwe ugwaruka. Mu kiganiro kwa menyesha makuru kuri wa mbere Ezekiel Nibigira aramutwe ubwo bushikiranganje yavuze ko ico gikorwa kizokogwa hisunzwe demokarasi. Tumukurikire. Mate kano kanya menyeshe abarundi n'amakungu yuko hano mu bushikiranganje duherutse gushiraho umurwi udufasha gutegura amatora kugira ngo dushobore gusubiriza
urwego rukuru rw'ugwaruka hano mu Burundi. Uru rwego rusanzwe rwari ruriho rukora ukuri kwamye, ariko rero ikiringo c'urwo rwego kikaba kiriko kirarangira. Abagize rero urwego ruzotunganya amatora n'abantu 9. Abo bantu 9 bakaba bashizweho twiyumviriye ibitari bike na cane cane uburere naho ugwaruka rusanzwe ruva mu butandukane bwarwo. Tukaba twifuza ko muri kuno kwezi kwa mbere tugiye gutangura kuzoba ari ukwezi abazoba bazoja muri ayo matora boshobora kumenyeshwa neza ingene ibintu bizogenda, ingene ayo matora atunganijwe. Rero ukwezi kwa kabiri kukaba ari ukwezi ntarengwa aya matora ategerezwa kuba aheze. Aya matora azokorwa kuva hasi gushika hejuru. Ni naco gituma hazoshirwaho imirwi ijejwe amatora ku rwego rw'ikomine, ku rwego rw'intara. Aha rero tugaca dusaba urwego twashizeho rudutunganiriza amatora ku rwego rw'igihugu bakore amatora abe meza kandi dukurikize demokarasi twahisemwo yuko Uburundi buzama buriko burakurikiza. Inyuma y'imisa yo gutanguza igisabisho cyo kurangiza umwaka haciyakurikira igikorane cabereye kuri ETS Kamenge. Muri ico gikorane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahamagariye abarundi kutaba biyorobetsi no kutanyonora itunga rya leta. Tumukurikira. Amasengesho yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu yitabwe n'indongozi zitandukanye ziri mu nzego z'igihugu, amashengero, imigambwe n'abanyagihugu. Imigwi y'abaririmbyi baririmba indirimbo z'Imana bavuye mu migwi itandukanye nibo baremesheje ayo masengesho mu kuririmba indirimbo zo gutazira Imana. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahanuye abarundi gukura mu kanwa amajambo abuza imihezagiro, aho yahamagariye abarundi kugendera ubwenge n'ubwitonzi, nayo ku ndongozi ngo zirinde ibijanye no kunyonora ubutunzi bw'igihugu no kurya ibiturire. Yanabasavye ko bo kwirinda ikintu cose co gucanishamwo abantu nk'amacakubiri. Ati mu Burundi nta mwana n'ikinono. Ufise ubwenge n'ubwitonzi niyerekana ibikorwa vyiwe biva mu kwigenza neza, mu kugenza buhoro no mu bwitonzi. Abarundi nitube igisata koko Imana nayo inezerererwa kuri iyi si. Indongozi nyonora ibidukwegeye kuko Imana yajyanye indongozi kugira bungabunge ivy'abene gihugu. Hakani yari ivyaranyegeza uburuhira Imana aciye yankira bene Israeli bose ko batazosubira gutsinda. Natwe rero tugize indongozi zinyonora Imana icitubuza kugira kwa rugendo wuteza imbere igihugu. Hakazobandanya ho kaboko mumenye yuko turiko twikwegera imivumo. Muri Israeli barasubiriye baragira amacakubiri. Umwami Salomo yagize amacakubiri agira umwana n'ikinono. Afata bamwe abaremeye ku mutwaro uremereye, abandi nabo abagira inkundwakaza. Niho havuye gusambuka ku bwami bwa Salomo. Imana irankana n'ibiturire. Abanyisirayeli barariye ibiturire baca barahanwa. Bane ba mama, umuntu azi ko arya utw'abandi abadukwegeye, Imana ivyo ntishobora kuvyemera. Uburundi rero twiyunge tubumwe ntihagire umwana n'ikinono.
natwe rero abarundi dufate akanya twikebure dufatiye ku vyabaye vyadukwegeye mu gihugu cacu twikebuke twisuzume akakanya iyi minsi 5 tuzomara ngaha ibi minsi yo kwisuzuma. Ayo masengesho yatanguye kuri uyu wa mbere akazumara iminsi 5 akaba atunganijwe ku ijambo ry'ibanze riri mu gice c'imigani igice ca 10 umurongo wa 22 rivuga ngo umugisha w'uhoraho uratungisha kandi nta mubabaro awuvangamwo. Tugushimire Jean Marie Mayonga kuri iyo nkuru. Eka ano makuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'ubutare n'agataka. Ibintu biheruka gutogwa ku Muremera ni muri commune ya Kigamba intara ya Cankuzo ngo birimwo ubutare bwa nikere ariko ku rugero ruto cane nkuko ubushakashatsi bw'ikigo OBM buvyerekana. Bivugwa hano mushikiranganje w'ubutare n'agataka mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri no wa mbere Idonido na Elinibel nibigira. Kuwa kane Munyonyo guheze hazo ivyo benshi bibajije ko ari kirundo c'ubutare ku Muremera muri commune ya Kigamba mu ntara ya Cankuzo. Ivyo vyatumye ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi OBR kifadikanya n'ikigo kijejwe ubutare OBM mu gusuzuma ibiri muri ivyo vyazuwe nkuko umushikiranganje w'ubutare n'agataka vyemeza. Amatohoza ngo yerekana ko atari ubutare bufise agaciro. Kaba basanzemwo ibimenyetso by'ubwoko bw'ubutare ariko ibiharuro biri hasi cyane. Twisunze ibipimo vyatowe kw'ivyo bintu vyazuwe mu karere ka Muremera twagomba gutanga umuco tubwira abarundi n'amakungu kw'ivyo bintu vyazuwe atari ubutare bufise agaciro uko biri uno munsi. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye aranagaruka kwihagarikwa ry'ibikorwa vy'amashirahamwe acukura ubutare mu Burundi atasana yagize urunani mu guhareta ibice 10% ivyo Burundi budashobora kubandanya bugenderako. Ubiravye rero urashobora kwibaza mbega byifashe gute aho igihugu arico nyene ubutare gihabwa 10 uwo muntu yazanye iki kugira ngo yimbe hamaho Burundi 10%. Niho usanga bo bavuga bati tuzoba twazanye kapitale uburyo mugabo mu yindi ntumbero y'amategeko kuntu bayononye barerekana neza ko iyo kapitale bazanye bazoguma bayikuramwo ugira kuyikuramo ugire kandi kuronka 90% ntivyumvikana. None ibikorwa byo gucukura no gushora ubutare bizosubira ryari naho umushikiranganje w'ubutare n'agataka atasanga tanga avuga ko ishiramwe ryemeye ivyo risabwa na leta rishobora gusubira gukora mu kurindira ko amategeko aheza guhindurwa. Abazokwemera kuza neza kazana umutahe tugakorana yaba ayo masosiyete nyene tuzoha uburenganzira kandi basubira bagire gute babandanye. Si ngombwa ko amategeko tuko turatunganya abanza akemezwa. Ivyo ni processus abo tuzokumvikana ku buryo bushimishije ku buryo tubona neza ko igihugu kitako kirasahurwa tuzoha uburenganzira babandanye gucukura. Ibikorwa byo gucukura ubutare mu Burundi byahagaritswe muri Mukakaru no mwaka bitumwe nuko leta yabona kuri kirahahombe. Imbere yo gusozera ano makuru dusimbire hakurya y'amazi aho mu gihugu ca Afrika y'Epfo hashizweho ikigandaro c'indwi yose inyuma y'urupfu rwa Musenyeri Desmond Tutu azwi cyane muri ico gihugu eka no kwisi yose mu kugwanya intwaro ya kajyanisha miryango. Abategetsi benshi b'ibihugu bitandukanye bavuze ko bazomwibuka nk'umugabo w'ijonja n'ijambo. Inkuru ya France 24 reka tuyibaze mugenzi wacu Oban niyo nkuru. Il était la dernière grande figure encore en vie de la lutte contre. Niwe yarasigaye muri bakuru bagwanije intwaro y'abakajyanisha miryango muri Afrika y'Epfo. Desmond Tutu yarafise uruhara runini muri kahise k'ico gihugu. Abategetsi benshi bagize ico bavuga ku rupfu rwiwe. President wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ati twabuze umugabo ubwira twakunda twese
ati yakunda cyane igihugu ciwe kubera urugamba rwiwe mu kurwanya akarenganyo n'ikumira rifatiye ku rukoba. Musenyeri Desmond Tutu yarazwi ku isi yose. Ku rubuga rwa Twitter, President w'Ubufaransa Emmanuel Macron yashimye urugamba Desmond Tutu yagwanye mu kunywanisha abanyafrika y'Epfo. Barack Obama nawe yavuze ko azomwibukira ku mutima wiwe w'ubuntu. Na Joe Biden ati umutima wanje urababaye cyane, atariko igikorwa ca Desmond Tutu yakoze kirengeye imbibe z'ibihugu kandi kizobera akarorero n'abakiri bato. Muri Afrika y'Epfo n'umubabaro mu banyagihugu baguma baja imbere y'urugo rwiwe Soweto. Abanyagihugu aho muri Afrika y'Epfo bati turababaye cyane, bati twari twiteze ko azoramba nka President Nelson Mandela agashitsa imyaka 95. Uwundi nawe ati turabuze intwari, umuvyeyi atitangiye Afrika y'Epfo gusa ahubwo umugabane wose wa Afrika. Imisa yo kumusabira yarabaye mu ishengero ryiwe rya Saint George, nayo ishengero ryiwe ry'aba Anglican rikaba ririko rirategura amaziko yiwe mu kubahiriza ingingo yo kwikingira umugera wa COVID-19. L'église anglicane va organiser ses funérailles dans le respect des restrictions liées au coronavirus. Aha niho amakuru twari twabateguriye haciye arangira. Ndabashimire kubona mwayakurikiye, nshimira abagenzanje bamfashije kuyegeranya n'abari mu buhinga bw'ivyuma. Mugire ijoro ryiza ahiwanyu.